kuri Dunda Entertainment ikaze mwese mumeze neza mwese kuko muriko muradukurikirana ni icyubahiro kidasanzwe kuba tubafise ego twari no mu bindi bikorwa ariko reka twideplace tugende ahandi rero turabaramukije kuri Dunda Entertainment ni icyubahiro rero kuba tubafise n'akanyamuneza rero kuri Dunda Entertainment ntitwaheruka gukora live none iyi live tugiye gukora ni live y'amateka y'uno musi kaze mwese ni icyubahiro rero kuba tubafise uno musi ego nk'uko twamye tubivugana ego ni Dunda Entertainment murakaza ubu tugiye kuzohora tugira live kenshi tugiye kuzohora tugira live kenshi nk'uko mubibona Dunda Entertainment turi hano tukaba dusanzwe ndi umujournaliste kuri Radio Maria murabona yuko nkiri indani muri Radio Maria sindasohoka nkunda gukora muri Radio Maria ku munsi wa kane ego nk'ubu turi mu gatondo nari naje gukora rero nari naje gukutsa ikivi niyo mpamvu ndi indani mu radio uno munsi rero ikintu tugomba kuvugana ni ikintu cerekeranye na Dunda Entertainment mbega Dunda Entertainment ni iki muri rusangi yitwa televiziyo de divertissement muri divertissement nk'ubu urwaruka rusanzwe ruri muri vacances urwaruka rutoya muri post fondamentale canke fondamentale canke primaire muri ino minsi bari muri vacances ni muri ico gihe nyene ukunda gusanga abana bagenda gukina imipira nk'abari muri ville baraja kuri entente sportive bagakina imipira kuri source du Nil bakoga no ku yandi mapisine atandukanye bagakora abandi bakaja mu bibuga vy'imipira bagakina imipira abigeme nabo bakaguma muhira hariho abaguma muhira hariho abaja mu masale do gym hariho n'abafasha udukorwa two muhira abandi bakaduga ruguru kuramukanya abandi nabo bakaja mu mabarabara nyene urwaruka muraruzi hari abagenda mu bintu vy'inkundo gutyo mugabo abo urumva ko baba baderapye muri rusangi yego ariko muri vacances murumva ikintu baca bahamagarira umuntu iyo ageze muri vacances runaka mu gihe runaka hariho nk'abari ruguru kuba bitegurira kurondera amahera yo gukomeza mu mwaka ugiye gukurikira ruguru hoho basanzwe babizi ko ata wundi mwanya wo guta umwanya yego bagaheza bakagenda mu bintu vyo guca amafaranga guca ingero kugira ngo bashobore kuronka ingene bazoheza bagasubira ku ishuri hakaba harimwo kugura amakaye hakaba harimwo kwironderera uniforme ego hariho abandi dukunda guhurira nkino i Bujumbura hariho abandi dukunda guca duhurira mu mabibliothèque abandi tugahurira muri ETS Kamenge kuko jewe mba aha mu Gihosha tugahurira muri ETS Kamenge ugasanga turiko turagerageza kuzamura amajwi yacu arivyo bita vocalize nk'ababa bari mu mantuzeye mu makorale atandukanye abo murumva hariho n'abandi nk'ejo ni ku munsi wa gatandatu ukunda guca usanga batwajanye muri sport hariya kwi college gusa usanga buri mujene wese afise occupation yiwe
abandi nabo ugaca usanga baje hehe muri televiziyo bariko barasamara, eka n'udukorwa dutandukanye. Uno musi Dunda Entertainment irifadikanije n'abari muri vacances, ariko kimwe mu mpanuro duheza tukaba kuri Dunda Entertainment nuko ica mbere haba harimwo yuko umwana agiye muri vacances yategeza kwiga utuntu dushasha. Kwiga utuntu dushasha naho uca wumva yuko umwana bategezwa kumwigisha kwimesera impuzu, umwana bakamwigisha guteka, umwana bakamwigisha kugira nte gukoropa, bakamwigisha gusasa aho aryama, isuku. Hanyuma ageze mu bintu vy'ivyigwa naho umwana barashobora kumutegurira ivyigwa vy'imbere ejo hazoza. Ejo hazoza umwana baramwigisha, bakamuronderera umwigisha aribo babandi b'abakutsa kivi canke aba bavacataire, nukuvuga abahembwa ku musi canke bagahembwa ku kwezi, bakababwira bati twebwe uratwigishiriza umwana canke utugirire ntuze ico twita renforcement. Renforcement ku mwana baramugirira renfort, nko mu Congereza bakamugirira ivyigwa vyo mu Congereza kugira ngo akimenye, na rya twebwe mu Burundi dusanzwe dufise systeme yo mu Gifaransa. Igifaransa muri rusangi nico na twebwe twakuriyemwo kuva mu wa mbere gushika mu w'13, ariko ubu Igifaransa caranganije amasaha n'Icongereza, Igiswahili kigaca gikurikira gushiramwo rero n'Ikirundi c'iwacu dusanzwe tumenyereye. Ico gihe urumva yuko izo ndimi zine mu gihe uzize haba muri vacances canke mu yindi misi isanzwe biraheza bikagufasha, kuko umuntu ategerezwa kuvoyaja kugira ngo ashobore gutera imbere. Nico gituma bavuga yuko akanyoni iyo katagurutse ntikamenya iyo bweze. Niyo mpamvu rero izi ndimi twategezwa kuziga turi muri vacances bikatugirira akamaro. Muri rusangi rero urwaruka twari tuje kwifatanya narwo turubwira yuko ico ca mbere twavuga yuko ari ukwiga ibintu dutegezwa kwiga kugira ngo bitugirire akamaro. Ica kabiri tukiga indimi dusanzwe nyene twiga, hanyuma tukagira renforcement. Ica gatatu tukirinda kuja mu bindi bindi vy'ibintazi. Murabizi yuko urwaruka nk'ababa bamaze kugera za septieme kuduga mu w'icenda, mu w'icumi, mu w'icumi na rimwe, ngira mwaramaze kumva yuko abana bageze mu w'icumi, mu w'icenda, mu w'icumi na rimwe hari n'abata amashure yabo bakagenda kurongorwa, abandi bakagenda kurondera amahera, aho uzokumva umenga baracerewe kurondera amahera. Mugabo ivyo twabonye nuko kurondera amahera bidata umwaka. Mu gihe uriko uriga vyasaba yuko ubanza kwikomeza imbere yuko ugenda gufata inshingano zo kurondera amafaranga ku bintu vy'ubuzi. Rero ariko urwaruka twama twisanga twataye amashure, hanyuma tukagenda kurondera amahera. Mugabo nk'ubu uri muri vacances urashobora kuyarondera kugira ngo ufashe papa canke mama, bivana n'uwo uba ufise muri ico gihe. Iyo urondeye amahera biramusahiriza kugira ngo umwaka ugiye gukurikira ace akujana kw'ishure vyoroshe. Ikindi ni tweko turavuga ku vyerekeranye no guta inzira ukagenda mu bintu bitaguhesha icubahiro. Turavuga nko kubo abavyeyi babo baba basanzwe bishoboye, bashobora kutaba bamurungitse kurondera amahera, ugaca usanga umwanya arawumaze
kumara umwanya muravyumva yuko kuva mu mwaka w'icenda kugera mu w'icumi na kabiri, cumi na gatatu muri poste fondamentale yuko umwana aba ashushe narirya muri iyo myaka kuva mu w'icenda kugera mu w'icumi na kabiri, cumi na gatatu yuko abana baba bageze ku myaka 15, benshi baba bari hejuru ya 12. Ico gihe baba bashushe, baba bari muri kirya gihe citwa adolescence. Nico gituma abavyeyi bakunda kuba bananiwe no kuba encadre. Ya systeme yitwa encadrement. Iyo encadrement rero ku mwana iba ikenewe naho mubona umwana hagera igihe akananirana. Ariko ico twokwigisha ugwaruka kuri ico nuko ugwaruka nimba ugwaruka uriko urankurikirana kuri Dunda Entertainment, utokwigera uta umwanya muri ivyo bintu. Kuko iyo ukoze ikintu kitameze neza nko gusambana canke kuja mu rukundo hakiri kare, haba ico twita deception, bikakudeseva. Deception. Urukundo rurakudeseva. Gusambana birakudeseva. Ni hahandi uzoba wifitiye umukimbe bamwita gute? Ndaza kwibuka izina bamwita umubesto. Ego. Ubu ngo babita ababesto. Rero aba babesto turonka turi ku ntebe y'ishure. Waba uri kuri kaminuza, murabona yuko ubu ari baccalaureat. Uri mu wa mbere ushikiye kuri kaminuza, ucironka umubesto mugenzi wawe wo kuri kaminuza. Ikintu umubesto wawe nimba uri umukobwa, umubesto wawe w'umuhungu ca mbere agusaba, abanza kugusaba ko muryamana. Amaze kugusaba ko muryamana, mugaca muba kuri universite canke muri vacances nk'umugore n'umugabo. Kandi murabizi urukundo rw'abantu b'abajene ntaho ruba rurashika. Impamvu ataho ruba rurashika nuko mu nyuma wa muntu kubera ubuzima buba budasa, wa muntu ashobora kugira ante, wa muntu mushobora guheza amashuri, umwe agafata inzira yiwe, uyundi agafata iyindi nzira yiwe. Ico gihe uca wumva ko ntaho muba mugihuriye. Kuko umukobwa ahejeje fondamental canke agaheza baccalaureat, wewe arashobora guca aronka umugabo vyihuse. Ariko nimba wararose umubesto akavuga ati je ndakwihebera, nzokurindira imyaka 3, 4, 5 kugera wewe uhejeje fondamentale, kugera aho uzoronkera akazi, uwo arashobora kugutwara. Kandi uko muryamana, umubesto mukundana arakwica mu bwenge. Uko muryamana nta gahunda mufise, aguma mu mutima wawe. Nico gituma ashobora kutagutwara. Iyo atagutwaye, aba ari mu mutima no mu nyama no mu bwenge no mu bwonko, aba ariyo. Ushobora kugenda ku wundi mugabo, uwundi mugabo ni babandi baba baripanze ku mafaranga, hanyuma akagutwara. Mukagirana mariage officielle. Hanyuma akabazo kose muzogira, uguma wibuka wa wundi nta kintu yakumariye, mwarakundanye ntiyagutwaye, mugabo uramwibuka. N'akarorero ni ca gihe uzosanga umukobwa yagiye ku mugabo, ugaca usanga uwo mugabo wewe yitayeho kurondera ico girane, ico tunga umuryango. Ugasanga yararondeye imodoka, yararondeye urupangu, yararondeye n'ibindi vyose. Ariko ntiyigeze asambana kubera iki? Nta mwanya yabironkera.
mugabo wewe warasambanye n'uwo mubesito wawe, umwanya mwarawuronka mugabo nta mafaranga mwari bwaronke, murumva ko mwaba mukiri kw'ishure. Egome. Niyo mpamvu rero duhanurira urwaruka rukiri kw'ishure yuko rutotakaza umwanya muri ubwo busambanyi. Ni vya bindi bavuga vy'ama experience ata hantu ashikana umuntu. Rero wewe iyo ugiye kurongorwa wari umu expert mu gusambana, iyo ugiye kurongorwa wari umu expert mu gusambana, bica vyumvikana yuko umugabo azogutwara, atazogutosha, kubera uba uzoba waramaze kugira entraînement général. Iyo entraînement général nayo ntayiheza ngo ikugeze mu gihe ubigiyemwo. Mbewe novuga gute, sinumva ingene nobivuga, ariko ico nokubwira nuko uri umunyeshuri ntivyari ngombwa yuko ugira experience yo gusambana, kuko ugiye ku mugabo nawe atagize experience y'ivyo bintu, uzokwama uhindukira kuri wa wundi yabigukorera ava. Niko natire imeze, kuko mu nda h'umuntu ntihahaga, co kimwe no mu gitsina h'umuntu ntihahaga. Niyo mpamvu iyo abikoze uno musi biheza bikamugora kuvyihanganira ejo hazoza, kubera aba yaramaze kubikora. Umubiri ugira ico bita habitude, ni ukuvuga mu nda h'umuntu, mu mushishito w'umuntu hamaze kumenyera yuko ategerezwa kurya ivyo kurya vyinshi, agaca agera iyo barya bikeya yama yipfuza gusubira hahandi barya vyinshi. Iyo umukobwa agiye kurongorwa muhira bahora barya inyama n'amafiriti n'amakaroni n'amasupageti, akagenda ku mugabo agasanga uwo mugabo yisumira ibijumbu n'ibiharage, yama ashaka gusubira iwabo bitagikunda, akagenda akaririra ab'iwabo ababwira yuko ntagifungura, ariko mugabo akaba abayeho. No kuba warasambanye hakiri kare, ukaba waragutse hakiri kare, ugenda ku mugabo ugasanga wa mugabo ntagushikanira aho washaka. Ico gihe urumva yuko iyaba wari muhira iwanyu waca wahukana ugasubira iwanyu, ukabwira umugabo, ukabwira abavyeyi bawe yuko bwa bundi wa mugabo wanje ntashoboye, numu impuissant. Ariho handi wa mugabo yagenda, wa muhungu yagenda agira ico bita organisation générale, ngo niko organize, canke kwantrena umu entraîneur wawe, ukaza usanga wasubiye iwe akagusamburira urugo, nta kintu na kimwe yagufashije mu kugubaka. Nyene urugo ari wo mugabo yaguye hasi no hejuru, yirinda ibimusamaza, aragenda ararondera ivyangombwa, ararondera impuzu, ararondera ibintu vyose, hanyuma gushira mu rugo asanga yatwaye umugore w'abandi bantu. Uwo mugore ntiyiyumvira yuko uwumutwaye amucuye, yigoye akagira akigoro kugira ngo ashobore kugutahana ngo akujane iwawe. Ariko ntimwibagirwe yuko bemwe nobivuga gute, ntimwibagirwe yuko aba yarigoye. Uwo n'umugabo wewe ashoboye kugushikana mu rugo, uwo n'umugabo. Urya nawe yagusamburira aho uri, bavyita ngo nyamara kumena, bariko kumanyura, gusatura, bakaba harimwo no kugutobora. Ico gihe aba yagutoboreye ubuntu ku vyema vy'amahera 50, ico akagusubira akakuzanira igisuguti c'igihumbi, hirya y'ejo akakuzanira
ibindi vyema vy'amajana 5, uyundi musi akakugurira na mirinda, ugasanga ubu besto nibwo butumye uja kurongorwa ukakira umuntu yataye ivyo vyose akarondera ingene yorongora. Pardon. Ikindi mutokwibagirwa nuko abagabo b'iki gihe bagaye kuronka, ukaza ubona umugabo araje ngo nagukunze no kujana mu rugo, ariko besto wawe ntumusezerere ngo umubwire yuko vyarangiye. Hari n'abashobora gusezera ababesto babo bakabasezera kugera no ku musi wa 5, kugera vendredi. Umva abo bantu, uwo muntu vraiment mwomucira uruki. Uwo muntu agenda gusezera besto wiwe kugera no ku musi wa 5 buca uja kurongorwa ku wa 6. Hari n'ababifatirwamwo ugaca usanga uwo musi wa 5 barafashwe, urubanza rugaca rusubikwa, ugaca urugirirwa na besto wawe, hanyuma wa wundi yagukwa ugaca usubiza inkwano. Nibi rero tubwira urwaruka rukiri rutoya, uru ruri muri vacances, yuko mwogerageza muri ku mashure mukirinda aba besto, kuko besto wawe uzurabe ku bice 100, 2 kw'ijana ngira ni benshi ku bantu batwarana. Besto wawe akagutwara akakurongora mukagira mariage. Ivyo bintu bishika gake bagenzi. Rero kugira umubesto ntivyari bibi, ariko besto musambana uzoba uriko wica kazoza kawe k'ejo hazoza. Ica mbere ntazova mu mutima wawe, ica kabiri azogusambuza, ica gatatu ngo azogupfubura. Ni ryari wumvise yuko umugabo yagupfubije? Ni ryari wabimenye ko umugabo wawe yagupfubije? Wabibwiwe nande ko yagupfubije? Ninde yakubwiye ko umugabo wawe yagupfubije? Kuri televiziyo ndabivuze, kuri Dunda Entertainment rero bakubwira ngo yagize agaku kamwe ngo agaca yigendera, agaca agwa bwarumye. Abandi bagaca bakubwira ngo ujya mugabo ngo n'umuimpuissant, ariko je ngomba kukubwira si impuissant, si impuissance. Burya ibintu vyose bigira akamenyero, arivyo bita habitude. Ama habitude rero ni kwa gukora ca kintu ca kindi nyene ukagenda ukagikora ejo, hirya ejo ukagikora, nko mu kwezi ukagikora nko gusambana, ugasanga mu kwezi ubikoze nka 4, 5 mu kwezi kumwe. Naho wobikora 2 na besto wawe ku kwezi mukabikora 2. N'umuntu atagira gahunda, muravyumva. Ni besto wawe atagira gahunda yo kuzogushira mu rugo, mu kwezi mugasambana 2, mu mwaka mugiye gusambana incuro 24. Ni besto? Besto wawe nta gahunda afise yo kukujana mu rugo, ariko besto wawe mugasambana 2 mu kwezi, mugaca mukundana. Urumva musambana 2 mu kwezi, ku mwaka musambana incuro 24, mugaca mugendana imyaka nk'ibiri, fata imyaka 2, mukaba musambanye incuro 48.
ugasanga no mu wundi mwaka ugira gatatu, umwaka wa bakaloreya ugira gatatu, ugasanga musubiye gusambana za ncuro nyene. Raba incuro 24 ku mwaka, 48 ku mwaka wundi, hanyuma guca ushirako izindi 24 ku mwaka ugira gatatu, ni incuro 48 gushirako 24 ni mirongo ingahe? Ni 72, incuro 72. Ukundanye na besto wawe, mukundaniye nko muri bakaloreya canke muri ntuze muri post fondamentale, mukundanye nk'imyaka 4. Rero incuro 90 na zingahe mwasambanye na besto wawe, mukundanye imyaka 3, buri kwezi musambana kabiri, hari n'igihe mushobora kukarenza besto wawe. Hanyuma hari n'igihe ushobora gusanga hariho n'uwundi ahikitse, ugasanga mu myaka nk'itatu canke 4 ugize ubusambanyi nk'incuro 90. Izo ncuro 90 ugiye kurongorwa, izo zose warazikubise warazimaze. Ugiye kurongorwa, izo ncuro zose warazigize. None uwo mugabo iyo gutosha, we yari yagiye mu vyunguka, ariko arategura ivyo gutunga umuryango, ariko aritegurira kuzogira akabebe, sivyo? Ariko yitegurira kugira akabebe muri rusange. Ariko wewe nawe wagendanye na besto wawe kugira muryohere umubiri, kabiri ku kwezi, mukundanye imyaka 3 canke 4. Incuro umaze gusambana, hariho n'igihe bicishamo ntugendane na besto umwe, ugasanga ufise nka besto 3, abo bose bagenda bagira, abo bose bagenda bagucako n'aba besto bawe. Mugabo ugaca ugomba gutsindirwa n'umugabo umwe, we wumva yotsindira umutima wawe gute? Yoba yabihereye hehe? Urumva yuko abagabo muri rusange vyari ngombwa yuko umuhungu, umusore atwara umukobwa atasambanye, umuntu muzomarana imyaka n'iyindi mirere na mirere. Hanze niho biryoshe, hanze umukobwa ahana kontra n'umugabo imyaka bazomarana, nimba ari ine ya experience barayivugana, kandi n'ikibuza yuko mugira divorce mu gihe babonye yuko wananiranye. Ego nuko rero sinza kurenza iminota 30, niko ndababwira ibikorwa vyo muri vacances, ikintu umwana wo muri vacances yokora, ntahungire mu babesto, ahubwo nagume muhira akora ibikorwa vyo mu nzu, bamwigisha ivyo mu nzu, guteka, gusasa, kwoza ivyombo, kumesa. Hanyuma ruguru naho barashobora kugenda kurondera ingene bashobora gusahiriza abavyeyi babo, bakabafasha kurondera amakaye y'uwo mwaka. Hanyuma igikurikira ni iki? Igikurikira ni yuko twababwiye yuko nta kuronderana n'ababesto, ababesto barababesha, ababesto barabakarisha, bakabagira ibikoko, bakabagira ibintu vyasaze ku buryo urumva wewe agerageza kukugirira, sinokubwira ibintu akora nyene biba bimeze, biranashavuje, birababaje kuvyumva.
ego nuko rero mugirirwe neza muhezagirwe. Ikindi twashaka kubabwira nuko hano dufise turafise application nshasha. Iyo application yitwa Xpaging International. Iyo application iri kw'isoko irakeneye abagisiyoneri. Amahera makeya y'umuagisiyoneri aza kuyishoramwo ni umuriyoni n'ibihumbi 26 vy'amarundi. Mu madolari ni hafi amadolari 200. Ariko kushobora kuyarenza akarondera umutahe muniniya, hari umutahe witwa executive ni kuri 5 millions 130,000. Hakongera hakaba n'uyundi mutahe munini cyane witwa master ni kuri 10 millions 300,000. Ego. Iyo application rero yitwa Xpaging International. Urashobora kuyiteresharja. Ego, urashobora kuyiteresharja. Urashobora kuyiteresharja. Ivyo vyose uravyumva, hanyuma ukayikoresha. Kaze mwese rero. Mwari kumwe nandi kuri iyo Merance Dunda Entertainment niyo twariko. Muhezagirwe mwese. Uzodukenera azodusanga muri Excellence House, muri floor ya 4 muri etage igira 4 inimero 14. Niho turi. Ubu twarimutse kare twari muri Bicol House. Ubu turi muri Excellence House muri floor ya 4 inimero ya 14. Mwese muhezagirwe. Ciao ciao.